Ndabaramukije mwese mudahengesha kwikirana ibiganiro by'umumenyesha kure yanyu BTV n'umwanya w'amakuru mu Kirundi twabateguriye kuri munsi mukashikirizwa na Remo Prosper niyo nkuru munyemerere tuyahere ku nkuru ziyagize. Umuryango ujeje gutabara imbabare mu Burundi Croix Rouge watunganije inama bariko barabira hamwe ibikorwa bamaze kurangura aho bigeze. Muri no makuru muraza kumva Christine Ntahe asanzwe arongoye uwo muryango mu Burundi. Nayo amabarabara n'imifurege yo muri zone ya Bwiza arangamwo isuku rishemeye. Naho biruko urongoye iyo zone ntashimishwa n'ingene ibisigarira vy'ibinyobwa bitekerwa mu macupa ya plastike biguma vyiyongerera, akibaza icokorwa kugira ngo ayo macupa ya plastike agabanuke. Aya n'ayandi mukanyisase nidonido. Nemeje kubabwira mu ntango umuryango ujeje gutabara imbabare mu Burundi Croix Rouge watunganije inama kuri 23 gitugutu mu ntumbero yo kurabira hamwe ivyo bamaze kurangura aho bigeze. Christine Ntahe arongoye umuryango yagize icyo bivuga ko ni nkuru ya mugenzi wacu Elvis Munyaneza nawe nyene yarari muri iyo nama. Inama ihurikiyemo abasanzwe bafasha mu gikorwa cyo gutabara imbabare yatunganijwe n'umuryango utabara imbabare mu Burundi Croix Rouge kuri uwa 23 gitugutu i Bujumbura. Intumbero iyo nama kukaba kwari kurabira hamwe intambwe bageze ko nkuko bimenyeshwa na Christine Ntahe arongoye umuryango utabara imbabare mu Burundi. Iyo nama rero hamwe nabo bose nababwiye iradufasha kuraba aho tugeze, iradufasha kwirimbura, ikadufasha kuraba mbega ibintu vyihutirwa nibihe. Urabona ko muri no misi hoho turavye n'ukuntu ijebu gisanzwe iravye ikirere yaravuze yuko imvura ikirere kitazoba ciza na gatoya gushikangira mu kwezi kwa12. Ubwo rero turakeburana tukumvikana tukurabaho aho tugejeje, bakatubariza aho tugejeje, tukababarira kugira ngo twame turi hamwe, kuko twebwe dukorera ku mugaragaro, babona ivyo dukora batubaza ibibazo hama rero bamenye neza aho bashobora kudufasha. Ni naco gituma rero abaserukira igihugu cacu dusanzwe turi abunganizi auxiliaire de pouvoir public niho bama bari, twama dukorana na leta n'abaserukira leta. Rero nico gituma rero twama twabahamagaye kugira ngo babone hehe bodufata mu mugongo. Iyo nama ikaba isanzwe itunganywa rimwe mu mwaka. Muri zone ya Bwiza amabarabara yaho eka mbere n'imifurege yaho irangamwo isuku. Mugabo naho biruko urongoye iyo zone amenyesha yuko ababazwa n'ingene naho batora imyanda canke imicafu ibire mu mabarabara canke mu mifurege, ibicupa vya plastike biba vyavuyemwo inzoga, imitobe n'ibindi vyo bibandanya vyongerekana cyane. Ikibazo c'isuku rike muri zone Bwiza gisa n'icatorewe umuturama, kuko haba mu mifurege yaho canke mu mabarabara y'iyo zone hose harangwa isuku. Imicafu yonyene igaragara ni mifuko y'imicafu ishigwa ku mabarabara imbere y'ingo, iyo nayo ikaba ibirindiriye gutogwa n'imiduga yabigenewe. Iyindi micafu itagwiriye yibonekeza muri zone Bwiza niva mu babaji bashira kwibarabara mu kurindira ko itogwa. Ishira hamwe Beseko ritora imicafu muri zone Bwiza ngo ribikora neza nkuko vyemezwa na Mudogi Salvatore aramutswa zone Bwiza, akababazwa n'imicafu igizwe n'ibisigarira vy'imitobe, inzoga n'amazi bitekerwa mu macupa ya plastike vyongerekana ku mwanya. Neza gukurikirana keshi tureba muri dukaye dominaje twaye abantu ko twaye gucafu rabasinyira keshi bitabagwe bari kwirikiza, kandi mugabo ingorane keshi haba ivyo usanga ari ucafu bwishi. Ce problème ibi bintu bivamwo amazi yo kunywa kivamwo amaji kituma haba ucafu cyane rwose, kuko twaza tukayora ikamyo za meri zigatwara ziza kubutereka ngo ivanga ikamyo itwa ucafu yuzuye kibana 5 zizanye ibindi. Mudogi Salvatore aramutswa zone Bwiza agasaba abajejwe kwemerera amahinguriro atekera ivyo akora mu macupa ya plastike ko bo bemerera babanje kwerekana ingene bazotora ibisigarira vy'ayo macupa ya plastike batekeramwo ivyo bakora. Vyekeye ko buraba abadukurira kandi baba bayivuze bakanda bazokurira hejuru kaba nk'itegeko yuko umuntu azana ibintu bisigara bagatemwa barategura kwa Brabudi
berekane mbere kumusinya ko akora n'ivyo bintu vyiwe bazi nyene bazobikuraho. Zone Bwiza ikaba ari imwe mu zirangwamwo isuku mu mabarabara yayo ugereranije n'amazone amwamwe y'igisagara ca Bujumbura. Kuri yacu muyavugwa mu bijanye no kwigisha gutekaho kuri 2022 gitugutu ishira hamwe Hams Harvest yigisha umwuga wo gukinjika ryaramutse ritanga impamya bushobozi bita certificat kubakoze kubize ibijanye no gukinjika. Benoît Sindayigwanya yaragiye muri ivyo birori. Ishira hamwe Hams Harvest risanzwe ritanga inyigisho mu vyo gukinjika kuri wa 2022 gitugutu ryari riramutse ritanga impamya bushobozi kubakwirikiranye izo nyigisho i Bujumbura. Ernest Nibigira arongoye iryo shira hamwe arasigura akamaro ko gukwirikirana ivyigwa muri iryo shira hamwe. Iki gikorwa cuno munsi vy'ukuri twazindukiye gutanga impamya bushobozi arizo certificat ku bantu bize neza ibijanye na nutrition na cuisine na entrepreneuria mbere n'ururimi rw'icongereza. Ivyo rero barabikurikiranye neza mu mezi 3 hama turabona ko babishoboye, tureka tubahe icemeza ko bateye iyindi ntambwe. Ibi bikorwa bifasha ibintu binini abaturiko turigisha ataraba gusa n'igihugu muri rusange. Vy'ukuri abantu benshi ku ma televiziyo no ku maradiyo n'amaja kubarambira ati none ko mu gihugu huzuye ibintu by'imfungurwa mbi kandi dufise imfungurwa none ni gute tuzobivyigisha abanyagihugu bose? Aba rero vy'ukuri batubonye ni nk'izahabu yiyeretse umwobo, barakunda cane kwigishwa. Nyamba tubigishije ikaroti uko bayitegura, duca tunabigisha ikaroti ivura izihe ngwara, izivura wayiteguye gute, uyiteguye nabi ntazivura, uyiteguye neza irazivura. Ivyo byose rero ni ibintu bibafasha mu magara yabo atari bo gusa n'igihugu muri rusangi baca bagihimiriza. By'ukuri ni inyigisho zidasanzwe kuri bo. Benshi barakora amagato, barateka neza mu manza. Hariho n'abazungu badusaba abakozi mwishira hamwe kubera iki ubumenyi n'ubuhinga babasanzemo mu byo guteka no mu bya nutrition no mu by'icongereza. Gutyo igihugu kirahungukira n'aba bantu bize barahungukira kuko bararonka amahera uburyo budasanzwe. Eka n'abakwirikiranye izo nyigisho barashima ko bagiye kuzokwiha akazi. Ubu ndashobora kudepoza bakabona icanditse bagashobora kumpa akazi muri cuisine. Mbere si ivyo gusa na jewe ndashobora kubivyaza umusaruro kuko navyize ndabikunze cyane. Narifuza guteka kandi neza, kurya ibintu biryoshe bimeze neza. Nararyohewe cyane, numva ndavyishimiye. Iyi certificat kugeza ubu aho no depoza ndabona ko bashobora kumpa akazi bitagoranye, ndaberetse icanditse. Aho mwomenya ko ivyo bikorwa vyo gutanga impamya bushobozi vyari bijanye kandi no gusezera umugwi wa gatatu uhejeje inyigisho hamwe no kwakira umugwi mushasha wa kane uje kuzikwirikirana. Ibikorwa vyo kuzibira ibinogo birangwa mw'ibarabara Avenue de la République ku batarizi ni barabara rigabura Nyakabiga ya mbere na Nyakabiga ya kabiri ni ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Vyarahagaze, bikaba vyahagaze kubera ko bitariko birakorwa neza ngo vya vyahagaritswe n'umushikiranganje vyajejwe harimwo inyubako za leta. Ivyo bivugwa n'usanzwe arongoye zone ya Nyakabiga. Abantu 24 baraye bakomeretse muri komine Kabezi bivuye ku isanganya ry'imodoka yo mu bwoko bwa Coaster yari ivuye mu ntara ya Makamba yagonganye n'iyindi modoka yo mu bwoko bwa pickup. Abene gihugu baraho bakaba baragerageje kubatabariza babicishije ku buhinga ngurukana bumenyi nkuko tuvyiyumvira, ariko amakuru twahawe n'umwe mu baraho bagize accident amenyesha ko batorohewe kugira baronka ababatabara kuko bahamagaye abajejwe gukinga amasanganya niba baronkera igihe. Yo mana yo mwijuru, yo turabasabye mudutabarize abantu b'Imana, mudutabaje kabisa ngaha mu Kabezi byanse kweke.
imodoka yiyubitse kwasiteri yiyubitse nka mu Kabezi ni hatari muri komine Kabezi mu ntara ya Bujumbura abantu bari ndani bakora ko mindumba batabari twabuzwe n'ikibatabari imodoka yaguye inyuma ndani mu kinogo vrema ni hatari mudufashe kweri muturabe nyine boba kweri bapfiramo yafaswe n'iyindi imodoka imwe yafyonze iyindi kweri nuko ni kibazo mutabaze mudufashe kweri mubitange mu yandi magrupe yari imodoka yari ivuye Bujumbura yari ivuye Makamba ikaze Bujumbura iko ngane n'iyindi modoka ya pickup ni ya Toyota Hilux turasabye bura mudufashe kweri mudufashe eko mwamudufashe kweri mwamukete neza kabisa uyu muntu yafaswe n'imodoka n'izibiri yatemvye imodoka zibiri zagonganye tumaze kugongana turabuze intervention turasabye abantu bateze gutungana abantu bateze ibintu byo mabara badufashe kabisa. Amasanganya nkayo hakaba amaze igihe yibonekeza ahatandukanye haba mu gisagara ca Bujumbura no mu gihugu hagati ahatari hake bikaba bitaborohera kugira baronke ababatabara ku gihe na cane iyo ayo masanganya yabaye mu gihe c'ijoro. Ahandi naho ugasanga mu mabarabara yabereyemwo ayo masanganya ivyahamenekeye nk'ibiyo amaraso n'ibindi nibikugwaho mu mabarabara. Tubandanyirize amakuru yacu mu yavugwa mu bijanye no kwidagadura. Abakunzi b'umuziki iyo bagiye mu bitaramo bitandukanye umwe wese abafise umuririmbyi akunda yagiye kuraba. Iyo bagiye rero bagasanga uwo muririmbyi bagiye bakurikira ntashoboye kuririmba birababaza cane bakavyagiriza aba bateguye ivyo biteramo bagasaba yuko abategura ibiteramo boza baritwarika yuko abaririmbyi bavuze ko bazoririmba boririmba. Ange Negrita irakoze. Ibiteramo bafise basanga umunyamahanga aje bamukwirije yiwe mugabo ngaha mu Burundi kubera agakengere n'agagaye bamugaye bakaca bashaka yuko aririmba kwa gusa kubisanzwe ivyo oye biratahuritse cyane. Ivyo babikuye kugira nyene nk'abandaground baba batarubaka izina kubera baba bagishaka kubaka izina baba bakwiye nyene kuririmba bataravye ngo amasezerano ntiyubahirijwe kubera wowe abagishaka kubaka izina iyo ushaka kubaka izina hari ibintu bimwe ugenda urakora nyene naho bitaba bikunezerewe ukabikora kugira izina ryawe rigende riramenyekana. Vraiment kumirija ndi sino bihanura ngo ndavyemeze yuko yaje kuririmba kuri stage atakwirije itiwe ego chako bwanje nuko ndabibona kabisa. Uyu nawe avuga ko umuntu yatanze uburyo bwiwe hanyuma ntabone umuririmbyi yaje kurikiye bibabaje cyane aca agira akasaba n'abajeje gutegura ibiteramo kubahiriza abaririmbyi b'abarundi mu kubahiriza amasezerano baba bagiraniye. Iyo tugiye mu kirori twarisha amafaranga yacu hajya hakuru haba hariho umuntu tuba dukurikiranye kuja kurorera hakuru tuba dufise uwo dufana tuba dufise uwo dukunda nyene abatumye twisopa ry'amafaranga turiha mba vyahora bishika nyene tukabona umuririmbyi twarihiye amafaranga ariko ikirori kigahera tutamubonye ibana bigashika induru zikahava canke tukagenda twidoga tukibaza n'amanyanga y'abaririmbyi bacu. Uwo muririmbyi ntaguma mu gacerere kubera kera byarashika ntanaje no ku radio kwisigura ariko ubu haca. Amakuru twateguriye ku televiziyo yanyu BTV tuyarangirize mu yavugwa nkuko twama mu bijanye nkino aho Gilles Verne Nakimana atubwira ingene ihiganwa ryo mu cicaro cy'u Burundi Primus League ryagenze eka mbere akatubwira n'amakuru avugwa mu makungu. Mu mpera z'indwi higanwa rya Primus League ryari kuri rabandanya ku nshuro yaryo igira 10 aho habaye inkino zitari nke hariho mbere n'ubwo ari witezwe kwahuje umugwi wa Flambeau du Centre wo mu ntara ya Gitega hamwe n'umugwi wa Musongati basanzwe basangiye igisagara. Urwo rukino rukaba rwarangiye bose banganije ubusa ku busa. Harabaye kandi n'urukino rutari goroshe kwahuje umugwi wa Bumamuru n'umugwi wa Message Ngozi. Urukino rukaba rwaje kurangira bose banganya igitsindo kimwe ku kindi. Urukino rusa no kwatangaje abakunzi b'umupira w'amaguru n'urukino umugwi wa Moso Sugar watsinzemwo umugwi wa Aigle Noir ibitsendo 3-1. Umugwi wa Aigle Noir
butari bwigera utsindwa n'urukino na rumwe gushika ku ndwi igira 10 y'ihiganwa rya Primus League. Urundi rukino rutari goroshe urukino rwahuje umugwi wa Burundi Sport Dynamique n'umugwi wa Interstar biza kurangira umugwi wa Burundi Sport Dynamique utsinze Interstar ibitsindo 3-0 inyuma yaho baheruka gutsinda umugwi wa Vitaro. Gushika ubu umugwi wa Vitaro niwo kiyoboye urutonde aho mu nkino 9 bamaze gukina bafite amanota 28 bahurikirwa n'umugwi wa Flambeau Centre ufite amanota 21 mu nkino 10 umugwi wa Aigle Noir ukaza mu kibanza ca gatatu n'amanota 19 mu nkino 8 umugwi wa Rukinzo ukaza mu kibanza ca kane n'amanota 19 nyene mu nkino 10 Message Ngozi iri mu kibanza ca gatanu n'amanota 18 mu nkino 10 mu bibanza vya nyuma haracaza umugwi wa Moso Sugar n'amanota 7 umugwi wa Tel Aviv ukaza mu kibanza ca 15 n'amanota 4 n'umugwi wa Magara Young Boys ufite amanota ubusa mu nkino 8 bamaze gukina. Mukinyi Jean Claude Girumugisha yahora akinira umugwi wa Vitaro ku ntizanyo y'umugwi wa Aigle Noir yamaze gushika mu gihugu ca Sudani hagiye gukinira umugwi wa El Hilal bakaba bagize amasezerano y'imyaka 4. Uwo mukinyi abari yatowe mu mwaka uheze nk'umukinyi akiri muto yaranze ihiganwa rya Primus League. Umumenyereza Cedric Kaze yaraye atanze imihoho mu mugwi wa Namungo FC wo mu gihugu ca Tanzania inyuma yo kubona ko umugwi amenyereza utifashe neza. Uwo mugwi ukaba ari mu kibanza ca 14 n'amanota 3 mu nkino zigera kuri 6 bamaze gukina akaba atarukino na rumwe bari bwatsinde. Makungu umugwi wa Nice na nk'umurundi Yusufu Ndayishimiye bataziranyange bari batsinze kandi urukino rwabo batsinze umugwi wa Olympique Marseille igitsindo kimwe kubusa bace bakwize inkino zigera kuri 5 batsinda n'inkino 4 bamaze kunganya akaba atarukino na rumwe baratsindwa. Urundi rukino rwahuje umugwi wa Rio watsinzwe n'umugwi wa Clermont. Gushika ubu mihiganwa ryo mu gihugu c'Ubufaransa umugwi wa Monaco akaba ari uza mu kibanza ca mbere Nice ikaza mu kibanza ca kabiri nayo umugwi wa Rio tariko roroherwa mwino misi ukaba uza mu kibanza ca nyuma. Mu gihugu ca Espagne umugwi wa Real Madrid waranganije n'umugwi wa Sevilla tsindo kimwe ku kindi urukino rutari goroshe na gato aho ndetse wahoze ari umukinyi wa Real Madrid Sergio Ramos yerekanye ko ari umukinyi mwiza ataharaja. Urundi rukino wahuje umugwi wa FC Barcelona yaje gutsinda bitoroshe na gato umugwi wa Atletico Bilbao igitsindo kimwe kubusa cinjijwe n'umusore wabo akiri muto ari nako bwa mbere yarakinye nk'abigize umwuga amasegonda make nyuma yaho yari yinjiye kabaje guhesha intsinzi umugwi wa FC Barcelona. Marc Guiu akaba yavuze ko ari ivyishimo kuri we ndetse acahamagara n'abandi bakinyi bakiri bato gukina bitanga kuko byose bishoboka. Gushika ubu umugwi wa Real Madrid niwo ukiyoboye bakurikirwa n'umugwi wa Girona nawo watsinze umugwi wa Almeria ibitsinda 5-2. Ikibanza ca gatatu hakaza umugwi wa FC Barcelona. Mukurashi turangize mu gihugu c'Ubwongereza aho ihiganwa ryari ko rirabandanya habaye inkino zitari nke hatwavuga nk'urukino rwahuje umugwi wa Arsenal n'umugwi wa Chelsea warangiye banganya ibitsindo 2 ku bindi. Umugwi wa Aston Villa urabandanya kwitwara neza imbere y'abakunzi bawo mu rukino bariko barakina n'umugwi wa West Ham baje kuwutsinda ibitsindo bigera kuri 4-1 bakaba baciye bakwiza inkino zigera kuri 11 badatsindiwe imbere y'abakunzi babo.